tugira dusangira ijambo ry'umutwe rivuga ngo uwufise azokongererezwa. Imana ishimwe. Dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ugira neza. Amajambo yawe ubwenge bw'abantu ntibwoyumva. N'abahinga, abafilozofe n'abandi, abanyabwenge bahambaye byarabananiye kuyumva. Ariko ubuntu bwawe uwo bugendeye wese, abo umuhinga atamuba arabyumva. Rero turagutumiye Papa kugira ngo dusuke ku buntu bwawe, udutume twakira amajambo yawe, kandi ijambo ryawe rigira ububasha mu buzima bwacu bugiye gukurikira bwose, habone kuguhinduka aho tuvira hano hantu umuco wawe urase gose. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ese ashimwe. Iri jambo ubwa mbere wamenga ni nk'igitsitaza kuri jewe, kuko wamenga rigomba gusa na rimwe rivuga ngo bakundukize. Ijambo rivuga ngo uwavyisha azokongererezwa ukarisanga muri Bibiliya, mugabo ukabuzi ko Imana igirira neza nyarucari, ikagirira neza intashima n'ababi, ikabidahohosha irenga rivunitse, ikabitazimya urumuri ruyenga. Hanyuma ugaca usanga ahandi handitse ngo uwufise niwe azohabwa. Yesu adufashe cyane. Rero muri iri jambo ngo uwufise azokongererezwa, ndifuza ko turonka ugutahurira hamwe. Mbega nigumire mu badafise kugira simpabwe namba, canke ndondera ingene mba mu bafise kugira ngo mpore mpabwa? Ijambo ry'Imana riradushira imbere ya cyo bita mu Gifaransa ngo défi. Ijambo ry'Imana riradushira imbere y'akantu kameze nk'akabazo, riradushira ahantu hameze nko ku munzane, ahandi naho rikadushira ahantu hameze nko mu mayira abiri, kugira ngo wewe ucagure kandi umurikiwe n'ijambo ry'Imana. Yosuwa abonye Abisirayeli ingene bagenda bamera, yarabahitishijemwo. Arabwira ati mba muhisemwo ibigirwamana, nimuhitemwo ivyo nyene, ariko kandi namba muhisemwo Imana uhoraho, nawe nyene nimuhitemwo uyo. Hanyuma mugabo cayerekana wewe uruhande ahagazeko, aravuga ngo ariko jewe n'umuryango wanje tuzosenga uhoraho, tuzokorera uhoraho. Abereka ayo mahitamwo yose, mugabo kandi ababera n'akarorero mu guhitamwo, abereka inzira nyayo. Kandi aho nyene muri Bibiliya haranditse amajambo y'Imana ngo raba nshize imbere yawe urupfu n'ubugingo, uhitemwo, ariko ndakugira inama uhitemwo ubugingo. Nshize imbere yawe umuvumo n'umuhezagiro, uhitemwo, ariko ndakugira inama uhitemwo umuhezagiro. Nshize imbere yawe ibintu bibiri binyuranye, hanyuma mugabo Imana ikama icivuga ngo ndakugira inama uhitemwo, kandi ivyo duhitiramwo nivyo vyiza. Imana ikomerwa amashi menshi. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwufise azokongererezwa. Hakumara umwanya ubabaye, hariho n'igihe usanga abantu barashavuriye Imana ngo iratoranya ku butoni, ariko nayo ikavuga ngo ntitoranya ku butoni. Ukamenga hariho abagenewe ko ivyabo bigenda neza muri Kristo no mu gakiza. Hariho n'abantu batewe na Satani
kumva n'ivy'agakiza bo bireka ngo hariho ababigenewe, hariho ababihamagariwe, hariho abavyemerewe, kubera igihe kimwe gusa yoba yaribajije ati ndokizwa. Ariko turaza kubona none abayashikiwe n'izihe ntambamyi kugira ngo wewe bimwankire, biva ku Mana canke biva kuri we nyene. Dusoma amajambo y'Imana muri Luka igice 8 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Murashobora kubandanya mwandika imirongo ya Bibiliya, mwandike na Yohani 6 umurongo wa 26 kugeza ku wa 35. Yohani 6:26 kugeza ku 35. Agakwego 47 kugeza ku 69. Matayo 7:24 kugeza ku 26. Matayo 7:24 kugeza ku 26. Dusome ijambo ry'Imana dutanguriye aha muri Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 18. Dasoma izina rya Yesu. Hashize igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'indwara, Mariya ariwe Magadalene, abadayimoni 7 bari bamuvuyemwo, na Yohana mukakuza umubwiriza wa Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashisha ivyabo. Ishengero ryinshi rirakorana, kandi abavuye mu bisagara vyose baza kuri we, abacira umugani ati umubivyi yasohoye imbuto ziwe, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare, zihejeje kumera ziruma kuko zibuze ahabomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera, zihunda impeke, imwe 100 iyindi 100, bityo bityo. Avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga ati, uri n'amatwi yumva niyumve. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani uwo ari wo. Arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibarirwa mu migani ngo barabe, yamara ntibavyitegereze, bumve, yamara ntibabitahure. Umugani n'uyu. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira nabaryumvise, maze umurwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare naba, iyo bumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe c'igeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa nabaryumvise, maze bariko barigira umwitwarariko wo muri ubu bugingo, bona ubutunzi n'ibihimbaro vyo muri bwo bikabanyoha, ntibame imbuto nziza. Izo mwivu ryiza nabumvise iryo jambo, bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto n'umwitwarariko n'ukwihangana. Bakamishwa imbuto n'ukwihangana. Kandi ntawodomeka itara ngo aryubike kw'ikintu
canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona, kuko atacanyegejwe kitazozanwa ahabona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja ahabona. Mwiyubare uburyo mwumva, kuko ufise azohabwa, kandi udafise azokwakwa n'ico yumvira ko afise. Mana ishimwe. Yesu ashimwe kandi adufashe. Amen. Reka iri jambo ry'umutwe turivuge nk'uko Bibiliya ivuga. Ufise azohabwa. Amen. Nihangane gato uyo murongo wonyene ndawusome mu rurimi rw'igifaransa. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Ivyo birasa no mu Kirundi. Mwiyubare uburyo mwumva. Car kuko on donnera encore davantage, bazokongerereza à celui qui accepte ce qu'il a entendu, uwemera ivyo yumvise akavyakira, mais à celui qui ne se l'approprie pas, ariko utavyakira ngo abigire ivyiwe, on enlèvera même ce qu'il croit avoir, bazomwaka n'ivyo yari yizera ko afise. Amen. Haleluya. Nganiriza uri hafi yawe rino jambo ry'umutahe ukomeye, uti waruzi ko ivyo uza kwakira uyu munsi bifise fondation mu bindi, bifise urufatiro mu bindi wamaze kwakira. Waruzi ko ivyo uza kwakira uyu munsi bifise urufatiro mu bindi wamaze kwakira. Haleluya. Donc ivyo umaze kwakira ni urufatiro ruza kuguha gusubira kwakira ibindi. Kandi Imana mu kugira neza kwayo yarashiriyeho umuntu wese akaryo k'umutahe wa mbere wo gukoresha kugira ngo wumve ijambo ry'Imana kandi urigenderemo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ariko uwo mutahe wa mbere wo gukoresha kugira ngo ijambo ry'Imana uryumve, urisobanukirwe, urigenderemo, rikwamira imbuto zaryo, uwo mutahe wa mbere wo gukoresha Imana yamaze gutanga, hariho abawushibuye, hariho abatawuhaye agaciro, hariho abatawemeye, hariho abavyisobanuriye uko bishakira ngo babihatire mu kwikunda k'umubiri no gukora nk'uko isi igomba no gukora nk'uko abantu babishaka. Ariko abemera bakumva bakizera, n'ibisigaye bizoronka aho bija. Burya umuntu yakira ivyo Imana itanga n'ivyo ivuga muco yatezemwo. Uteze mu gifubutse munsi, gifumutse, uteze mu gihubutse, uteze mu kintu wamaze guha imigaga, uteze mu kintu wamaze guha intoboro, bica vyumvikana yuko udashobora gutahana vyose wakiriye. Ariko ugize umwete ukubumbatira neza intoki ngo utega amazi, nukurura yayora kandi ayunywa, usanga afise icakumariye. Amen. Ugize umwete wo gutega ico utezemwo ukacankira imyenge iza gutuma ivyo wakira bigukorokana, biraza kugukundira gutahana ubutunzi bwinshi Imana iratunze. Amen. Imana sinyantege nke ngo inanirwe kukugaburira ijambo ryayo, sinyantege nke ngo inanirwe kutunga umuntu mu vyivuga no mu vyitanga, ibigaragara n'ibitagaragara. Turaririmba ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Umutahe mukuru Imana yashizeho
ukomeye wa mbere bose bafise ko amahirwe bo kwakira bigakunda n'ubuntu bwayo. Imana ntirabira, ariko uyemera wese nawe ngo iramwemera. Aleluya, Yesu ashimwe cyane. Ugombye guhagarara rero mu mafisiyeri ya muntu, urashobora gufatana kimwe wakiriye ku Mana. Ugombye guhagarara mu idini, urashobora gufatana kimwe wakiriye ku Mana. Ukamera nk'inyondwe yumira ku nka yapfuye, urusato rw'inka. Ugombye guhagarara mu bwenge bw'abantu, urashobora kuzosanga atana kimwe wigeze wakira mu vy'Imana. Ariko wizigiye ubuntu bw'Imana, urashobora kuba umutunzi mu ijambo ry'Imana, urashobora kuba umutunzi mu vy'Imana, mbere ukaronka n'uburenganzira budasanzwe bwo gukora ibyo Kristo yari gukora mu isi. Inyuma y'ibyo ukazobana nawe mu ijuru. Ico ni cubahiro c'Imana cyatujeko. Imana ikomerwe amashi menshi. Aleluya, amen. Abemera bakitaba irabagirira neza, nitoranya ku butoni. Ntihakagire uwibaza ngo nakangira ni kubera, nakangira ni kubera, nakangira ni kubera. Oya, dufise amahirwe angana, dufise umukizi umwe, dufise n'umwansi umwe. Kandi urwango Satani yanka umwe nirwo yanka n'uwundi. N'abamukorera n'abakunda, abantu bose cyo kimwe. Hanyuma Imana nayo yagaragaje urukundo rwayo yakunze bari mu isi, ibambwa isanzure ku musaraba. Hanyuma kandi mu majambo yayo ikerekana ngo ugomba wese, ufise inyota nazanywe, ushonje naza afungure. Kubera ko mutanga ibiguzi, kubera ko murinda kuja mu bibagora, mwunama mufukamanga imbere y'abatabumva n'abatobakiza, kubera ko murinda kuruhira ku batobagirira neza, ukarinda kuja kurara ku gasambi k'umupfumu n'umurozi, ukarinda kuja gufata amatike ya kure cyane, uja kurondera uwo wibaza ko azogufasha abanje kugukoresha ibyaha, ukarinda kuruha rwose. Kandi hariho usemera avuga ngo ku buntu nuzi utabagwe. Aleluya. Rero uwo mutahe urahari wo kwizigira ubuntu bw'Imana, ukamenya ngo ntacyo mfise, ndi umunyabyaha naramenje, mugabo kandi sishaka no kubigumamwo, narabaje umutima w'Imana narakwije, ariko kandi sishaka kuguma ndayibabaza. Hanyuma kandi sinemewe n'imbere yayo, sindandabereye n'ukwemerwa, mugabo ko yemera ko ndayirondera, ndahagurutse ingirira ubuntu, nanje ndashaka gutabagwa n'Imana. Amen. Amajambo twasomye atangura haba intahe ngo abantu bari bavanwemo abadayimoni, abantu bari bakize ingwara emwe, ariko aragenda mu isi. Yesu Kristo abamwizera bose, abamwegera bose yarabakiza. Aleluya, akabagirira neza. Hanyuma gwacatangura rero guca umugani, ababwira umugani w'umubivyi, ababwira ingene uwo mubivyi yabivye, bimwe bikagwa ku nzira, ibindi bikagwa ku mabuye, ibindi bikagwa ku rutare ariho ku mabuye, ibindi bikagwa mu mahwa, ibindi bikagwa mu ivu ryiza. Hanyuma ivyo bintu birabacanga, baravuga ati bon, au fait uri kuvuga iki none? Barazazaniwe bose ntibavyumva. Hanyuma usomye mu zindi njiri herekana ngo abigishwa mu nyuma yaho ntibashotse bamubazaho, bararondeye ahantu bihererana nawe. Aleluya. Mbega uhora urondera umwanya wo kwihererana na Yesu ngo umusiguze? Ayo mahirwe tuyafise twese. Hari udafise ayo mahirwe? Eka n'udafise icumba arafise ahantu ku musaya w'inzu, n'udafise ku musaya w'inzu arafise ahantu munsi y'igiti yogenda akabwira Yesu ati jewe hariho amajambo ntumvise.
amen. Bamujana bamusabira ahantu hiherereye bari kumwe ari ntumwa gusa nawe, bavuye mu kivunga. Urakava mu kivunga ubonane na Yesu mwibanga. Amen, haleluya. Bana b'Imana, ntove wibaza ngo amateste ntuzoyakora, ibibazo uzotegerezwa kubikora bikubaza ngo vyakora urashaka Imana. Imana ntizoja kubana n'abantu yisembereje bobo ntibabibone. Imana izobana n'abantu yisembereje nabo bakabibona, bakabiha agaciro, kuko yaratwisembereje kweri. Imana yaratwisembereje, n'ubiri kwira twisembereza. Hanyuma mugabo ntitwisembereza kuko idukeneye rwose itobaho tutarimwo, ahubwo urukundo rwayo ruyitera yuko natwe dukeneye kubaho, kandi yemeye ngo ndabihevye hakubaho badahari nopfuma mbambwa ku musaraba. Muganiriza Yesu, jya mugane ntawe twumvise, none bijya bino bivuga iki? Atangura kubasigurira, kandi ibintu yabasiguriye nukuri n'ibintu byigisha gose umwitwariko dukwiye kugira iyo turiko turabana n'Imana, iyo turiko turumviriza ubutumwa bwiza, iyo twumviriza indirimbo tukanaziririmba, iyo twumva bavuga butumwa kanaka bavuga, iyo umuntu avuze umurongo umwe wa Bibiliya, iyo umuntu aguteye intege mu ijambo ry'Imana, iyo wumvise ijwi rya Mpwemu Yera rivugana nawe, ni ibintu vyodufasha. Uku kuntu yabisiguye ni migwi ine. Umugwi wa mbere n'abantu ngo batabishize ku mutima, ngo Satani acaraza iryo jambo kuko atanaryitwararitse, Satani acaza akaritwara kugira ngo niwe natutsa n'agatima ati mbe hajya bavuze iki, ubirondera ubibure. Mbega uko sukuburirwa, mbega uko sukuburirwa, nukuburirwa kuvuga ngo uraba amaso uvyumvirizanye umutima ubibabaye, kuko nutabigira gutyo hariho uwundi arindiriye kugira ngo abikureho ntuzunavyibuke. Umugwi wa kabiri ngo n'umugwi w'imbuto zaguye ku rutare, ngo ziramera umwanya mutoyi izuba ryatse. Mbega iryo zuba ni iki? Ngo n'abantu bahura n'amageragezwa, abahora ivy'ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma agaca avuga ati njewe ntabwo kurinda kuruha, jewe nakareje ivyo bintu vy'ugukizwa sinzi abantu babinzanyemwo, jewe n'ukuri ntiworinda kufata nabi chef, nimba ushaka ko tuza turasinyira ibitari byo ndabandanya. Mugabo urumva nyene ubuhisemo. Yesu adufasha. Ndabibutse inkuru. Umusore yagiye kuresha, mwese muca muyibuka, araganiriza umwigeme, yavuga jewe nari nifuza yuko tworushinga, ndagukunda ndagushaka ko twoshinga urugo. Umwigeme nawe ati ndeka ntavyo nemeye. Umusore nawe ati shaka uvyihoze, si mama yari yantumye. Hamwe ho barabakoresha n'ivyaha, akabahatira kubaka kutariko. Hari igihe uba ufise umumama tubaha Imana kanaguhatira kubakana n'utubaha Imana, kandi tuzi ko umuco n'umwiza bitabana. Ivyo ni ijambo ry'Imana ribivuga, ariko bashobora kuba babivuze wisinziririye, ugaca uvuga uti ntaco azokirizwayo. Ninde yakubariye ko azokizwa? Niko mu Bikorino havuga. Wakijujuwe umugore canke w'umugabo, ninde yakubwiye ko azokizwa? Shida zikaanza sasa, ntambara zikaca zitangura kubera babivuze usinziriye. Mbarezi uri hafi ati mbe nivyo wavyumvise? Ega n'ubu turiko turumviriza, ariko urabe neza ntizigwe ku nzira, kandi urabe neza ntizigwe ku rutare, kandi urabe neza ntizigwe mu mahwa, uzitege ivu ryiza. Imana ihabwe icubahiro.
musore nituvuge nk'uyo musore ari igihe umuntu aca mu bigeragezo bimuhora kubaha Imana. Ntukwiye guca uvuga ngo nakara ni Yesu yabigomba je sinabigomba. Yesu ni waguma avuga ngo dukizwe n'ijwi ryiwe n'umundoto biguma biza, ngiye no mwisengero umenga babambwiye baguma bavuga jewe ibyo bintu je nakara nibo babishaka, je navyo nashaka kuba ndiyibira. Hari igihe ivyo bintu tubivuga mu nyifato, ugaca uhagarika inzira y'ubugororotsi kubera wahuye n'ibiguhama biguhora ubutumwa bwiza, kubera wahuye n'ibikugora biguhora ijambo ry'Imana. Mugu wa gatatu ngo nizaguye mu mahwa, abo bobo ngo ni imbuto n'abantu bumvise ijambo ry'Imana, ngo hanyuma bahuye umva ngo zarameze, hanyuma zimera nk'izigiye hejuru, mugabo amahwa aca arazizingazinga, muca muzibona ingene zimera. Hewe nibimvira ico kigori ingene gica kimera, canke ico giharage ingene gica kimera. Nakantu konze kariwe n'amahwa, hanyuma kadashobora n'ukwera, kagerageza gusohora umutwe muri ayo mahwa menshi, bikanka ko gasohora umutwe, kakaruhira gupfa nabi no kubikijakija. Ngo nabumva ijambo ry'Imana, maze umwitwarariko, havuga ngo umwitwarariko izaguye mu mahwa nabaryumvise maze bariko barigira umwitwarariko wo muri ubu bugingo bo n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo. Kwitwararika ivyo muri ubu bugingo, ubutunzi, kurondera ubutunzi, hanyuma kandi ngo n'ibihimbaro byo muri ubu bugingo bikabanyoha ntibame imbuto nziza. Yesu adufashe cyane. Sikuvuga ko abantu batunze badashobora kubaha Imana, mugabo n'abantu batunze ibintu bakabura gutunga umutima ubashoboza kubaha Imana mu butunzi. Abatwawe umutima rero n'ubutunzi bica bibananira, abatwawe umutima n'imihimbaro byo mu isi bica bibananira. Yesu adufashe cyane. Bantu bagiye mu gikorane canke mu isengero, amasaha y'igikorane ahera barambiwe, mugabo bagiye kuri stade muri primuzike ijoro riraca, bagiye muri karaoke buraca bakanura, mugabo baje mu gikorane bariko barumviriza ijambo ry'Imana. Ndakubwire ntove wibaza ngo igituma baguma bakanura hariya ngo ni ngoma, n'umwete babifisemwo. Kandi no mwisengero igituma basinzira si uko baba bariko baravuga dusuma pore pore buke buke, oya, ninge nashaka kumva ibimufitiye akamaro biva ku Mana. Haleluya. Igituma umuntu wimunanira kuvyuka mu gitanda ngo afukamike amaviwe hasi asenge mwijoro canke mu gitondo ca kare, kubera yuko iryo jwi ry'Imana ritaza ribomborana, ariko baguteye ibibuye ku mabati uravyuka. Wibaze yuko ijwi ry'amabuye aguye ku mabati rigufasha iki? Rigufasha ko umutima wawe witwararika ivyo bintu. Nawe umutima wawe witwararitse kumva ijwi ry'Imana, uzovyuka gusumba uvyuwe n'amabuye. Iyindi amen. Imana ihabwe icubahiro. Ariko mbaye mu migani havuga ngo umunebwe avuga ngo reka mbe ndaca agatiro gato mbe ndisinziririye. Ubunebwe bw'umutima bwo kutanyoterwa no kutarondera ivy'Imana bukubwira ngo urazi ko waraye urusha, vyibuke kandi n'uyu munsi ufise akazi kenshi. Rero subira usinzire uzovyuka mu ndwiza. Ivyo kuvyuka gusenga burabiretse, banza uruhuke. Ntiwumvise ko bavuga ko umuntu ataruhutse adasenga neza?
hanyuma ugaca usanga bibamwo mu kwa mbere, mu kwa kabiri, ubu tugeze mu kw'icumi na rimwe, umwaka ugira uhere, kandi mu ntango z'umwaka wari wavuze ngo mana ni ukuri uyu mwaka uzoba umwaka udasanzwe ku buzima bwanje, ni umwaka wo kugendana n'Imana. Ariko se muzogendanira hehe? Ku moto no kwikinga? Ndemera ko hagigendana nawe kuko iyo yakurinze iba yaje. Mugabo cagihe wavuga ngo nzogendana nawe, wavuga ku moto no kwikinga nyene. Umwitwarariko, ibihimbaro, korohereza umubiri, korohereza ibyawe n'abawe. Muri no si turagwije cyane umwete wo kwitwararika ibyacu n'abacu usumba kwitwararika Imana. Twosohokamwo gute? No guha agaciro amajambo y'Imana twumviriza, kuko niyo yonyene azoduhingura, niyo adufise kububasha. Jambo ry'Imana ryo nyene riravuga ngo n'ubu nyene mumaze kwezwa kubw'ijambo nababariye. Tuzohinduka abafise umwete wundi. Malheureusement ikibabaje nuko niyo twagize uwo mwete wo kwitwararika no kwitwararika ibyacu n'abacu, siho tubakiza, siho tubikiza, siho tumererwa neza. Amaruhiro ugira umwete wo kunywa byinshi mu ntango kuko waronse kugirirwa neza n'Imana, ukaronka akazi ukavyigurira cyangwa ukaronka aho babikuvumvya. Ugira umwete wo kunywa byinshi no gufungura byinshi, ugaheza vyanka kunywa vyanka kurya kubera amagara mabi. Ariko inyuma y'ukugerageza kw'abantu, inyuma y'ukwegeranya kw'abantu, hariho Imana itanga inkomezi no kuba mushasha no guhora unezerewe no kubugira ubugingo budahera, kandi amahoro yawe agahora yuzuye. Ariko none uwo mutahe nawo warawurondeye, uzoheza gute? Imana ishimwe. Inyishu rero iyo migwi itatu iri mu mugwi wa kane. Izo mwivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya. Yesu ashimwe. Nagira mwumvire ijambo bakagira gute? Dusemere bakarigira gute? Aho hantu harakomeye. Bakarigumya. Igikurikira naho barigumiriza. Amen. Ngo barigumiriza hehe? Mu mitima myiza. Yesu ashimwe. Barigumiriza mu mitima myiza. Ijambo ry'Imana ntiriba hariho hose. Ijambo ry'Imana ntiribikwa mu bitukuru ibyo ari byo byose. Ijambo ry'Imana ntiribikwa mu bigega ibyo ari byo byose. Ijambo ry'Imana ribikwa rikaguma mu mutima mwiza. Yesu atugirire neza. Kubera iki? Umutima mubi ntubika ijambo ry'Imana ngo rinage muri wo. Turakeneye guhinduka mu izina rya Yesu. Sinzi ko hari umuntu muri mwebwe birashikira agashavurira Imana. Jewe igihe kimwe narayishavuriye, kandi ibyo bintu Imana yarakoze kubona byarambaye ko, kubera n'ubundi sije na rumweranda. Hanyuma igituma mvuga ko yakoze kubona byarambaye ko nuko byamfashije gutahura abantu bashavurira Imana. Hari umuntu umwe yambwiye ati je mbere burya no mwisengero nta na hamwe mperuka kuca. Naye ndamubariye ivy'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Ambwira uko nyene ndababwiye, si uko nyene je burya mbere no mwisengero nta na hamwe mperuka kuca. Je ndamubaza ndi kubera iki? Weka je ndamubaza ntubwo Imana ntiyagushavuje. Ko reka ngo navyo womenya. Ndamubwira ndakubwire rero uzoze tuganire kubera nanje yaranshavuje. Nanje Imana yaranshavuje, uzoze ndakubwira ingene vyagenze. Aca aroroherwa kumpa rendez-vous. Kandi bya bindi bitari byumvikana. Hanyuma rero mbandanye kubera ico nashaka kuvuga. Ico gihuragira umutima mubi. Washavuriye Imana? Oh, mbaza. Ariko je sinzi ko gushavurira Imana bifise ikintu vyokongera umuntu. Intege nke zacu
nizo zonyene dutsitarako. Imana sigitsitaza. Mutima mubi rero shaka gushikira muri iryo jambo ryo gushavurira Imana n'umutima utizera. Barakubwiye ko Bujumbura hariyo Tanganyika waravyemeye kandi nturayibona. Barakubwiye ko hariho amaoseya Atlantika nande waravyemeye kandi nturashikayo. Hanyuma mugabo Yesu yarakubwiye ati uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. None kubera vyaremereye mbona yarampevye. Ariko sivyo wewe yavuze. Wewe yavuze ngo sinzoguta, sinzoguhemukira. Mugabo wewe kubera ivyo, none ubwo nuhindutse umuntu mubi agaye Imana, kuko wemera ivyo abantu bavuga ariko ivyo Imana ivuga ntuvyemera. Nasanze atakindi kiba cabaye, uba watakaje ukwizera. Mugabo nagenda kubwira ikintu kimwe kinkiza, kandi ngira n'uwundi comukiza, nukwizera kw'Imana ari nziza. Kandi si nziza ku bandi gusa, ni nziza no ku buzima bwacu, ni nziza ku buzima bwawe. Haleluya. Urashobora kuba uriko urahura n'ibihe bigoye, ntushavure, ntube mubi, niwizere Imana, uzobona ukugira neza kwayo. Haleluya. Hanyuma ngo iyo mitima myiza iratunganye. Ikindi utungana muca mu vyumva, si mitima igize kuba ububiko bw'ijambo ry'Imana ngo yongere ibe ububiko bw'ivyaha. Hanyuma ikindi ngo iyo mitima myiza irafise ukwihangana. Nibaza ko ari ico mpejeje kuvuga. Haleluya. Nagiye kumenya yuko kwihangana k'umukristo si ugushinga icinyo ku kindi, nk'uko kundi twashinga icinyo ku kindi bagira badukubita inkoni mu ishuri. Ukwihangana k'umukristo ni kumenya ngo uko biri ko biragenda uko ariko kose ndarindiriye Imana kuko ndazi ko inyitwararitse izotabara. Amen. Ukwihangana k'umukristo uku ngo niko kuza gutuma za mbuto z'ijambo ry'Imana, bya bindi Imana yavuga biva mu majambo bikaba ukuri, nizo mbuto. Amen. Some kugira ngo tumve aya majambo yandi twanditse, some nyarukije muri Yohana 6. Haravuga ngo 26 kugeza ku 35. Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Nimukorera ivyo kurya biyoka, ariko mukorera ivyo kurya bihoraho biza n'ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari w'Imana Data yashizeko ikimenyetso. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana? Yesu nawe arabishura ati igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Nuko baramubaza bati none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere? Ukora ikimeze gite? Basogokuruza bacu barirama no mu bugaragwa, nkuko vyanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, Data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mw'isi ubugingo. Baramubwira bati mugenzi, na ntaryo uzuhora uduha uwo mutsima. Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera naho azogira inyota namba. Dusimbire ku murongo wa 47. Mu majambo y'abavugishwa dihenze, nukuri ndababwire
uwizera afise ubugingo budashira. Ni jewe mutsima w'ubugingo, basogokuruza banyu barirama no mu bugaragwa barapfa. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru, ngo umuntu awurya ko ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo yamanutse uvuye mu ijuru, nihagira uwurya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mw'isi ngo bagire ubugingo. Abayuda batana kw'ibirake batuyu ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye? Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Kuko umubiri wanje ari ico kurya c'ukuri, n'amaraso yanje ari ico kunywa c'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe, nanje nkaguma muri we. Nuko Data w'ubugingo yantumye, nanje ndiho ku bwa Data, niko uwundya nawe azobaho ku bwanje. Uwo ni wo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, si nk'uwo basogokuruza banyu bariye ariko bagapfa. Urya uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Ibyo yabivugiye mu isinagogi yigisha i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati, iryo jambo riragoye, hari uworyumva akarishobora? Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo, arababaza ati, mbega ivyo birabatsitaje? None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo yahora ubwa mbere? Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri nacumaze. Amajambo mbabwira ni impwemu n'ubugingo. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera baribo n'uzomugura uwo ari we. Kandi aravuga ati, nico catumye mbabwira ko atawoshobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwandega mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Imana ishimwe cane. Hano Yesu ariko aganira n'abantu bavuye hakurya, yari yagaburiye ifi 2 n'imikate 5. Yesu ashimye cane. Bararya barahaga, hanyuma bamenya yuko yajabutse, bamusangayo bati, wari hehe? Ega twari twamye turakurondera. Ababona mu mitima abwira ati, wapi, mwebwe nabibonye, sikwera mwizeye. Gituma mundondera oya, nuko mwariye mugahaga. Mu yandi majambo, nta kindi murondera atari zafi na ya mikate. Akibabwira gutyo wamenga biracoroshe. Aca yongera, kuko yaravuze nyene ivyo baca bumva, aca yongera ko ati, nimureke kurondera bene ivyo vyo kurya bidahaza, ahubwo murondera ivyo kurya bitanga ubuzima buhoraho. Ati, duhe none. Nimwabibonye, duhe none bene ivyo, kandi azoba ari vyo turaduha. Ega n'ugupfa ntitwabishaka. Aleluya, twihere. Hanyuma naco arababwira ati, ni jewe umubiri wanje n'amaraso yanje, uwubiriye ko azosubira gupfa. Wewe baramuraba ati, ye wewe, iryo jambo riragumye, ntaryo twoshobora, nigitsitaza. Ariko bobo batewe ingorane n'amatwi yabo, kuko ntiyaravuze ngo tora imbugita mu mbage. Atangura kubasigurira ko
yaje avuye mu ijuru aje guhesha abantu kuronka ubuzima buhoraho. Amen. Hanyuma abandanya kuvuga yerekana ingene akwiye kuzopfa. Pasika bahora bagira ku myagazi y'intama, bagahora bayigira bibuka ko ari wabarambiwe akabakura haruta muri Egiputa. Arabivuga mugabo yewe ngo baca baratangura. Twasomye ngo benshi muri abo baca bamuva inyuma, ariko batanguye kumubaza ijambo ribishe kweri. Umve ngo uza gukora ikihe gitangaza kugira tukwemere? Basogokuru bacu ko barirama no mu bugaragwa n'ubundi rezonema yabo vyimviro vyabo biri mu mikate. Basokuruza bacu ko barirama no mu bugaragwa, we nawe ukora ikihe gitangaza? Ndababaze abantu b'Imana, mbega abantu nta gitangaza bari bwabone c'imikate? Bari baheruka kukibona hakurya y'uruzi. N'ivyari vyabazanye nuko bari bariye bagahaga 2 poissons 5 pains, ivyapati 5 n'ifi 2, arabigwiza barahaga 5,000 barenga. Mugabo bongera barabaza, umviriza ubwo bujuju bw'umuntu abona ntabone. Turi kumwe? Umuntu abona ibitangaza vy'Imana mugabo ntabone namba. Bamubaza ngo uza gukora ikihe gitangaza ko abandi bariye manu ziyizane rero? Erega nivyo bariko baramwereka. Nawe bereka ati erega bajya barayiriye barapfa. Nizo fi niyo mikate namwe mwabiriye ariko muzopfa. Mugabo hariho ubundi buryo. Haleluya. Bw'ukuri wapfuye azozuka. Haleluya. Yesu arashaka ko ivyo bintu vyizera. Yesu arashaka ko ubwo buzima bwizera. Yesu arashaka kurengera ifi. Yesu arabishaka. Kandi kamubwire isi yuzuye umwiza, utware kumenga kuronka ivyapati nibwo buzima. Mbwana genda kubwire ngo warose bwa wundi buhoraho akaba kigufise komisiyo hano mwisi n'ivyapati azobiguha. Impundu ku Mana yacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Navyo nyene azobiguha. Maze rero ngo baca barishonora. Bajeje kumuheba acabaza n'abasigaye kubera Yesu ashaka kujana n'abantu batabihisemwo. Ati mbega namwe murabikeneye? Namwe murashaka kwigira? Ega ndakubajije mukunzi w'Imana. Uri kurumviriza amajambo y'Imana kandi mukuri. Haleluya. Mbega namwe murashaka kwigira? Inyishuni mbega namwe murashaka kwigira? Bamwe ngo oya, abandi nta n'ijambo. Birigwe barabivuga kandi ategekanya kugwa ku wa gatandatu niyabonana n'ivyo akeneye. Hello, abagomba guhitangwa, mbega namwe murashaka kwigira? Ubivugishijwe n'iki? Kubera ko udashaka kwigira. Niwigire, vya Yesu biragoye. Niwigire, bisaba kudasubira kwiba. Bisaba kudasubira gusambana, vyihebere, bisaba kudasubira gusinyira ibintu bitari ivyo. Vyiviremwo, bisaba kudasubira kubesha. Vyihebere. Uracatawe intege kumugumako? Petero yarasiguye igituma, si twebwe twaramenye kuri umwana w'Imana. Tumenye ko utanga ubugingo. Wafise isiguro y'igituma kiri mu isengero ifatika. Itari isiguro ya Satani. Uyumeko wayihawe n'Imana. Imana ikomerwe amashi menshi. Haleluya. Matayo 7:24-26. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenyiragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore
asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Murongo wa 27 tuwongeye ko havuga ngo isegenya iragwa, inkukura iratwaza, gihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka kandi isenyerana ryayo riba rikomeye. Yesu adufashe. Barakunda kuvuga ngo hakuba n'umuntu yaguye wabona utaragwa. Mbega ninde nuwubakiye ku musenyi? Burya uwari yubakiye ku rutare ngo naho yotemba azovyuka. Amen. Nayo kuragugwa azovyuka. Bibiliya iravuga ngo wa mwansi wanje ntunyitambe hejuru kuko niyo notemba nzovyuka. Ariko yemwe atajambo na rimwe ubwo buzima bwubakiyeko urabiyobegwa yuko uyo muntu yigeze yumva n'ijambo ry'Imana. Ndagejeje aho abari n'amatwi bumva ico mpwemu yera abwira ishengero. Kuvyumva gusa ntibihagije, biradukwiye yuko ivyo twumvise tubigenderamo. Amen. Haleluya. Abantu benshi barazi ko Yesu abakunda. Abantu benshi barazi yuko wihanya kabireka ari waharigwa. Abantu benshi barazi yuko hariho ijuru. Abantu benshi baramaze kumva amajambo y'Imana avuga ngo ntukagire uku. Ikintu kiba gisigaye nuko umuntu wese agendera mu kuri yamenye. Twiyubara uburyo twumva, niwazigama ivya mbere n'ivya kabiri uzobihabwa. Amen. Ngo mwebwe mwahawe kumva amabanga y'ubwami bw'Imana, kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Niko Yesu yishuye intumwa hamwe twasoma. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe bande ni mwebwe abemeye mukizera mukareka Yesu akaganza mu mitima yanyu. Amen. N'undi wese rero umuryango uruguruye niyinjire ahabwa ayo mahirwe yuko atabuhumva gusa mugabo yumva akongera akamenya amabanga y'iryo jambo akongera akabigenderamo. Yesu abahezagire cyane. Amen. Munyemerere dushimire Imana ijambo rya tuyikomera amashi. Amen. Ce bugufi imbere y'Imana dusenge. Hoba hariho umuntu avuga ati numva nshaka nanje kwakira Yesu. Numva nshaka guha agaciro ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yambambiwe kandi rivuga ko nkwiye kwihana kugira ngo nzuru nk'ubugingo budashira. Numva nshaka kuva mu vyaha kuko hariho amajambo y'Imana mbwira ko ivyo ndimwe ari ivyaha. Ndashaka kumvira ijambo ry'Imana rinkebanura rimbuza guca mu nzira itagororotse. Abambere n'abantu bavuga rero ngo jeho ako gakiza sinari bwakakira, ndashaka kukakira. Aho urukiriza ikiganza cawe tugufashe gusenga Imana. Niyo uri ubikurikiranira kuri telefone wokizwa. Nakirijwe ku radio muvuga butumwa avuze ngo wowe uri ku radio kiriza ukuboko kwawe kukuryo ukundi ugushire ku radio ndagusengera. Naho nakirijwe rero wewe uri kuravyumva nawe urashobora gutabagwa mu izina rya Yesu. Wokiriza ikiganza cawe tukagufasha gusenga.